Hello everyone. Now we're going to talk about numbers, cardinal numbers, ordinal numbers, and decimals. Yeah. Cardinals we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, we have 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah. We have 21, 22, we have 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Murabona ntimuzoje muravyitiranya n'ibintu vyo kuva kuri 10 na bingahe. Murabona nk'ubu turafise 13, 13 tugafitana 30, 14, 14 na 40 hamwe hereza in hand Greek. Yeah. Concerning ordinal numbers nkaya tuvuga ngo le premier, le deuxième, le troisième. Yeah. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, yeah, 15th, 16th, 17th, yeah, 18th, 19th, 20th. Turafise, yeah, 21st, 22nd, yeah, 30th, turafise 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, yeah, turafise 100, yeah. Ahanye ibiharuro ico umuntu akora ni giki. Murabona nk'ukunye twamenyereye nshobora kukubarira mu gifaransa nkakubwira nka 54 canke nkakubwira 23. Urumva yuko ata mwanya muremure wuko ucimvira ko ucumva ubwo nyene. Rero uriko urayaga n'umuntu akakubwira 45, akakubwira 93, donc nta mwanya bariko aguha wo kubanza kuciyumvirako, ni ngombwa bibe automatique mu mutwe. Yeah. Niyo mpamvu bisaba ko mubisubiremwo, mubirabe ingene vyandikwa mu biharuro, mu majambo, ingene bisoma, hama donc uko umuntu abisubiramo kenshi birateba bikaba automatique. Aho umuntu avuze ikintu bidasaba yuko ubanza kugerageza kuja kugitranslatinga mu gifaransa canke mu kirundi kugira ucumve, oya, ahubwo bibe automatique utabanje kuvyiyumvirako ngo mu gifaransa citwa gute, mu kirundi citwa gute. Yeah. We have some examples concerning cardinal numbers. Yeah. There is one student in the classroom. 8 cars crashed. He has 19 books. Yeah. There are 88 houses. He gives me 100 kilograms. Yeah, concerning ordinal numbers. Term is my first child. The 8th student is not here.
donc umunyeshuri agira 8 le 8e élève étudiant. He celebrates his 34th wedding anniversary. Our village is the 93rd in the country. The 100th in our class. Okay. Hama muri biriya biharuro mwabonye hari igiharuro ntavuze ko ubusa zero ifise uburyo butandukanye bwinshi cyane kandi ishobora kuvugwa bivanye n'akarere. Zero ivuga uburyo bwinshi cyane butandukanye, ariko reka turabe bumwe muri bwo, ntitwoburaba bwose ngo tubumare umwanya, ariko turabe uburyo bumwe. Ways to read. Hari aho bakoresha ahandi nil, ahandi love, ahandi zero or not. Par exemple turiko turavuga telefone, inomero za telefone, inomero z'inzu, inomero z'imodoka, imyaka, rimwe na rimwe irakunda gukora kurusha. Urabona uburorero, the meeting room is 304. My telephone number is 7100487. Double donc double zero niko nakivuga. Turavuga double ibiharuro bikurikirana bisa ari bibiri, canke ari bitatu triple tukavuga triple, ari nka amazero atatu tukavuga triple. Hanyuma murabona ni irakora turiko tuvuga football scores, ibitsindo canke nyene nk'ubu tukavuga tutaba team was beat 3-0. Turiko turavuga ibitsindo vy'amanota muri football. Tukiri mu vy'imikino, muri tennis henshi barakunda gukoresha akajambo love. The score was 30-love. Turiko turavuga ku bintu vya temperature, ibintu vy'ibiharuro turakoresha zero. Murabona the temperature is 20 degrees below zero. Turiko turabaza is zero odd or even. Turiko tuvuga le decimo, nk'ubunye turashobora kuvuga 0.05 or 0.05. Not gakunda gukoresha for British English, abanyamerika ntibakunze gukoresha iri jambo not. Okay, we have exercises. The first exercise is to write in words these numbers, uvyandike mu majambo. Nizera ko hejeje. Turafise the second exercise. The second exercise is ndabaha ibiharuro 18 mwandika mu biharuro biranditse, donc plutôt murabisoma, biranditse murabisoma. Ni ibiharuro 18 ubisome mu misegonda 30. Ngire ndabizane cugerageza dans 30 secondes uhejeje kubisoma. Here they are.
The third exercise, listen to these phone numbers and write them. Ni nomero za telefoni ndazisoma namwe muzandike. Tora ikaramu wandike inomero imwe ndayisoma kabiri. Gerageze tujane. Okay, ndatanguye iya mbere. 002577100487. Ndasubiramo 002577100487. Iya kabiri 002576822033. Ndasubiramo 002576822033. Iya gatatu 002577944401. I repeat 002577944401. Let's check the answers. Okay, this is the end. Thank you.